ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 i Karongi. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura Kisoro, wa akadomo radio yacu voa.com no rubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi: mu Burundi baritegura ibarura rusange ry'abaturage muri uku kwezi. Mu Rwanda bamwe mu basengeraga mu nsengero zafunzwe na leta ivuga ko zitujuje ibyangombwa barasaba kudohorerwa. Mu mahanga ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gusaba abaturage babyo kuva muri Libani. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu kuri iki cyumweru yasabye abaturage b'icyo gihugu guhagarika imyigaragambyo yamagana imibereho ihenze, avuga ko hashobora kubaho uburyo bw'ibiganiro. Ni ubwa mbere agize icyo avuga kuri imyigaragambyo yatangiye mu cyumweru gishize muri Nigeria. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International watangaje ko kuva yatangira kuwa kane w'icyumweru gishize abantu bagera kuri 13 baguye muri iyo myigaragambyo rugikubita. 4 muri bo baguye muri leta ya Kano bishwe n'igisasu giturika igihe bari mu rugendo rwo kwigaragambya. 2 bagonzwe n'imodoka, undi araswa n'abashinzwe umutekano mu gihe yarimo asahura ibintu mu iduka. Abanyanigeriya bamaze igihe bategura imyigaragambyo yo kwamagana imibereho ihenze n'ubutegetsi bubi, bifashisha murandasi n'imbuga mpuzambaga mu gutegura imyigaragambyo ikomeje gusaba igabanuka ry'ibiciro bya peteroli n'iby'umuriro w'amashanyarazi. Muri Niger, umutwe w'abarwanyi bafitanye isano na Al-Qaeda mu karere ka Sahel mu burengerazuba bwa Afurika watangaje ko wafashe bunyaga abaturage b'Abarusiya. Video yashyizwe ahagaragara kuwa gatanu w'icyumweru gishize ya Fondation Jama Nusrat ul-Islam wa Al-Muslim irimo ibigaragara nk'aho ari amagambo abafashwe bunyago bavugiye kuri kamera bamaze gufatwa. Bavuze mu Cyongereza cyumvikana ko kivugwa n'umuntu ukomoka mu Burusiya, bemeza ko ari abaturage b'icyo gihugu bafashwe bunyago bakuwe ahitwa Mbanga mu birometero 60 uvuye mu murwa mukuru Niamey. Ntibigeze bavuga uko byagenze kandi video nta kivuga ku ngwate cyangwa incungu yabisabwa kuri aba bantu. Mbanga iri mu gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya zahabu ko mu ntara ya Tilaberi, aho abarwanyi ba Kiyisilamu bafitanye isano n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu bakomeje ibikorwa biteza umutekano muke mu gihugu cya Niger no muri Mali na Burkina Faso bituranye. Kuva umwaka ushize abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger birukanye ingabo z'ibihugu by'u Burayi na Amerika biyegereza Uburusiya mu bufatanye bwa gisirikare n'iby'ubucuruzi. Muri Libani ibihugu by'amahanga byatangiye guhamagara abaturage babyo ngo bave muri icyo gihugu. Ni mu gihe hakomeje gututumba umwuka w'intambara ushingiye ku bitangazwa na Iran n'inshuti zayo ko bazihimura kuri Israel bashinja kwica abayobozi bakuru ba Hamas. Ubufaransa bwasabye abaturage babwo ku buryo bwihutirwa kudakorera ingendo muri Libani. Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo baburiye abaturage babo muri ubwo buryo. Indege zimwe na zimwe zo mu bigo by'u Burayi na Amerika zahagaritse ingendo zikorera muri ako karere. Ikompanyi y'indege ya Qatar nayo kuri iki cyumweru yatangaje ko kubera icyo yise ibibera mu karere iba ihagaritse ingendo zayo ziva i Doha zerekeza i Beirut. Umutwe wa Hezbollah umaze igihe urasana na Israel watangaje ko mu ijoro ryakeye abarwanyi bawo barashe ibisasu bya misile mu majyaruguru ya Israel. Israel yavuze ko yabashije gushwanyaguza byinshi mu bisasu 30 byarashwe ku butaka bwayo bivuye muri Libani. Ingabo za Israel ziryamiye amajanja zitegura ko igihe icyo ari cyo cyose Iran ishobora kuzigabaho igitero gikomeye. Tukiri kuri ayo makuru yo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, igisasu cyarashwe n'ingabo za Israel cyahitanye abantu 18 bakuwe mu byabo n'intambara aho bari bacumbitse mu ihema mu bitaro byo mu ntara ya Gaza. Abandi bantu 2 bishwe batewe ibyuma i Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel. Intambara imaze amezi 10 hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi ba Hamas n'iyicwa ry'abayobozi bakuru b'uyu mutwe baguye muri Libani no muri Iran yafashe indi ntera.
ari impungenge ko ishobora gukwira mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati mu gihe Iran n'inshuti zayo batangaje ko bazihorera kuri Israel bashinja kugira uruhare mu iyicwa ry'abo bantu. Minisiteri y'ubuzima muri Palestine ivuga ko Abanyepalestina 39 bamaze kugwa muri iyi ntambara, ariko ntivuga umubare w'abarwanyi bari muri bo. Ibitero by'indege z'intambara mu ntara ya Gaza byateye abantu benshi muri 2,300,000 batuye mu ntara ya Gaza kuhava. Muri Cisjordania Abanyepalestina bagera kuri 590 bamaze kwicwa n'ibisasu by'ingabo za Israel. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Bangladesh abantu 27 baguye mu myigaragambyo yashyamiranyije inzego z'umutekano n'abaturage basaba ko Minisitiri w'Intebe Sheikh Hasina yegura ku mirimo ye. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje umukwabo mu gihugu cyose kuva saa 12 za nimugoroba. Ni ubwa mbere ifashe ingamba nk'izo kuva imyigaragambyo itangiye mu cyumweru gishize. Iyi myigaragambyo yateye ubutegetsi gufunga imiyoboro ya murandasi yatangiye nyuma y'uko ubutegetsi butangaje ko Minisitiri w'Intebe Hasina yatsindiye manda ya 4 y'amatora aheruka. Ishyaka Bangladesh Nationalist Party riza ku isonga mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu ryitabiriye ayo matora. Abanenga ubutegetsi bwa Hasina n'imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko akoresha igitugu gucecekesha abatavuga rumwe nawe, ariko we arabihakana. Kuri iki cyumweru abigaragambye biganjemo abanyeshuri batangiye gahunda yo kunangira muri byose mu rwego rwo kunaniza no kongera igitutu ku butegetsi ngo bwegure. Amakuru yo hirya no hino tuyasoreza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, w'ikigo gishinzwe ubumenyi no gukurikiranira hafi ibyerekeye serwakira gitangaza ko biteganyijwe ko imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yahawe izina rya Debby iri bwongera umuvuduko n'ingufu bibyara serwakira. Iki kigo kiravuga ko muri uyu mwaka hateganijwe kuzabaho serwakira zigera kuri 25 zirimo izikomeye zibarirwa hagati y'enye n'indwi. Muri leta ya Florida iri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Amerika batangiye kwitegura guhangana n'ingaruka z'iserwakira hategerejwe. Abasirikare 3,000 bashinzwe ubutabazi boherejwe mu bice binyuranye. Birateganywa ko iyi serwakira nimara kugera ku butaka izahita icika intege, ariko noneho ikazana n'imvura nyinshi uko izagenda yerekeza hagati muri leta ya Florida mbere y'uko igera muri leta ya Georgia na South Carolina mu cyumweru gitaha. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya namwe mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Bigari duhere mu Burundi aho bitegura ibarura rusange ry'abaturage. Inzego z'ubutegetsi muri icyo gihugu ziravuga ko zamaze kubona amafaranga agera kuri miliyari 66 mu gihe hakenewe 97 yo kuzakoresha muri icyo gikorwa. Ayabonetse yose nayavuye mu kigega cya leta. Biteganijwe ko iri barura rusange rizakorwa tariki ya 16 z'uku kwezi. Thierry Vendayishimiye. Bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo, ibitungwa boroye, imirima bafise, agataka karimwe imirima n'akarimwe ibiti, n'abana bo mwibarabara bazoharurwa. Nicolas Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko gwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka wa 2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro, umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ku 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikorwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikorwa, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa. Kuko naho twovuga ngo tugaruka muri yambona kazoza igihugu cifashe mu 2040 gitembere mu 2060 tutazi uko tungana, tuzi ko agataka kacu kataguka, tuzoba tukoja mu mbona kazoza
tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza. Ako niyo twamanza kumenya uko tungana, tukabona n'agataka dufise uko kangana, yatumenya uko twitwara kugira dushobore kuri ya mbona kazoza. Politike nziza rero ikinirwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere, hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikorwa. Rusasuma kandi izoba mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora, aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru butororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikorwa bibiri. Kuko twebwe meme uko bikorwa twebwe duca inzu ku nzu, mugabo muja kwiyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre d'inscription c'est différent, kandi ubugiye kugira wiyandikishe ukwijije imyaka yuko uzotora hama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora. Iyo utanavuye muhira ngo ugende nta numwe akubona, nta numwe aza kukuraba. Mugabo twebwe muri Rosansuma nabivuze tuzoca inzu ku. Uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'urwo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye Igitega, yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikorwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi. Kugira abanyagihugu ntibajuragirike, hasabwa ko atakindi gikorwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa imisi 5 iri imbere ya rusasuma. N'abajejwe amadini nabo nyene ico gikorwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati: turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana, ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yezu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe. Nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo, mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batavyumva. Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze kumvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganje wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma rutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikorwa. Ubwo rusasuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa n'ishirahamwe Parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'abarundi batere imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta ko imaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigire cabiyitunganiriza. Ntushobora kurwanya ubukene igihugu Burundi kidafise service za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza ha muri iyi mu myaka nzobangeza planification na yasubiye haba muri ministère des finances planification barayime. None ibi wewe wumva nk'umushikirana atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagumye ngo baplanifisha ngo ngene gisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none byo bigenda gute? Amatara n'amazi no ntibikunda. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri urwo rusansuma. Bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma. Basaba ko bizova muri ico gikorwa byo bintango yo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri quartier ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa Gitega ati rusasuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ubwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka wa 2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora bategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshure bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko abavukana baronswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa amamashine nyabwonko. Hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu c'uwa 15 z'ukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo c'uwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa ko azoba atarabaho. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho abakirisitu n'abayisilamu basengera mu madini n'amatorero atandukanye hirya no hino mu gihugu basaba ubutegetsi kubafungurira insengero za kiliziya n'imisigiti byafunzwe. Ubutegetsi buvuga ko hose hatujuje ibisabwa.
Eric Bagira ubusa byifashe bite? Mu bice bitandukanye ijwi rya Amerika yazengurutsemo cyane ibyo mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yakunze kubona insengero na za kiliziya zifunze. Witegereje ku nzugi z'imiryango hagiye hariho amabaruwa yanditswe n'umujyi wa Kigali afite impamvu zigira ziti kumenyesha. Hamenyeshwa umuyobozi w'itorero cyangwa padiri runaka ukuriye kiliziya ko aho ayobora hafunzwe kubera kutubahiriza amabwiriza hagenga, nko kutagira imirinda nkuba ku nsengero, ibikoresho bituma amajwi adasohoka hanze n'ibindi. Ni icyemezo kimaze iminsi 3 gitangiye gushyirwa mu bikorwa. Kuri santrali ya Gasogi twahasanze umuzamu icyarimwe n'umukirisitu gatolika. Ubona ko aho basengeraga hashaje, ariko ku ruhande batangiye kuhubaka kiliziya. Bwana Evariste Twagiramungu yatewe ishavu n'icyemezo babafatiye. Ibyo batubwira rero byo gushaka ibyangombwa ntago byakunda kubera ko urusengero twari turimo rurashaje. Niyo mpamvu rero byatubabaje, byatumye duhagarika n'inyubako twari turimo. Ubu murerekeza he? Byatuyobeye natwe. Uyu mukirisitu gatolika agasanga ubutegetsi bwari bukwiye guca inkoni zamba. Nabasaba imbabazi kugira ngo bongere badufungurire, noneho tubashe kuba twabona amaturo n'ubundi nk'uko twayakuraga mu bakirisitu, tukabasha kwiyubakira kiliziya n'ubundi tugakora ibyo dusabwa. Umanutse hepfo gato hari itorero ADPR rya Murindi. Madame Esperance uzanye inzoga niho asengera icyarimwe ashinzwe kuhakora amasuku. Aha ni hafunze babaye babihanganiye kuko hari ibigaragara ko bagerageje gukora ku rusengero rwabo. Hari aho yemeranya n'iyi gahunda yo gufunga insengero ubutegetsi buvuga ko zitujuje ibisabwa. Ibyiza ubibona imbere, iyo babikubwira ntubyumva, ariko ubona ibyiza bije imbere yaho jye. Niba nkumva neza uremeranya n'abari gufunga insengero kugira ngo bagire ibyo bamwe buzo. Oya nibyo byiza ariko ntango mbarwanya. Buriya hari ikintu kizakosoka. Egide Tuyishime ni umukirisitu muri ADPR, uku gufunga arabibonamo ingaruka ku batari bake. Insengero zihari hari benshi bivana mu bwigunge bakajyayo bagasenga bakaramya bakahimbaza, ariko iyi insengero zifungwa cyane kenshi mu bice bitandukanye bituma habaho icyo twakwita ubwihebe. Ntabwo itorero ryakabayeho rifite abantu rifite toilette imwe ijamwo abagabo n'abagore n'abana. Ni byiza ko abantu bagira isuku. Icya kabiri, ahantu hitirirwa Imana hakwiriye kugaragara isuku. Uwo ni Pasiteri Mporana Jonas Matabaro, niwe uvugira amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Pasiteri Mporana avuga ko amategeko n'amabwiriza atagombye gushyirwa mu bikorwa mu buryo bumwe mu mijyi no mu byaro. Iyo abantu batuye mu cyaro bafite insengero, aho abantu batuye urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo, ariko nanone tiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashire nk'amapave imbere y'urusengero. Niwiwe ndayahaba tiwamusaba icyo atabona, ahubwo yahashira imbuga nziza akahatunganya. Ikindi mvuga nuko babandi batuye mu giturage iyo basenga ntibacuranga ibyuma, bavuza ingoma. Abo bavuza ingoma ntiwabasaba sound proof. Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo abahagarariye ihuriro ry'imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda bavuga kuri iyi ngingo, ariko ntibyadukundiye. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu Rwanda RGB gifite mu nshingano imiryango ishingiye ku myemerere cyahisemo kohereza ijwi rya Amerika itangazo cyageneye abanyamakuru muri rusange. Itangazo umuyobozi mukuru wa RGB Usta Kayitesi yatwoherereje rigaragaramo bimwe mu byo insengero za kiliziya n'imisigiti bigomba kuba byujuje, birimo kureba niba bifite ibyangombwa byiyandikwa, kureba niba abayobozi b'amatorero bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi mu by'iyobokamana n'ibindi. Aha tujuje ibisabwa abagenzura bahita bahafunga, abahasengera bagategekwa kubibanza kubyuzuza. Tuganira n'uvugira amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru yatubwiye ko byanze bikunze ibi byemezo bizabagiraho ingaruka. Hari abantu bari bafite ubukwe bari busezeranye kuwa gatandatu, noneho uyu munsi bakaba bamufungiye yari afite ubukwe. Iyo bagiye inama bamenya ubwo bukwe uburyo bwakorwa, kuko icyo dukeneye ni icururutsa imitima y'Abanyarwanda. Hakwiriye kuba ubuvugizi. Noneho abantu batiteguye kereza ko bagirwa inama kuruta guhita babafungira. U Rwanda ni igihugu cy'amahoro, u Rwanda ni igihugu cy'umutekano, u Rwanda ni igihugu cy'isuku, u Rwanda ni igihugu abaturage bumvira bakubaha ubuyobozi. Gutanga inama no kuja inama biruta itegeko rihita rifunga. Inkubiri yo gufunga insengero, kiliziya n'imisigiti yaherukaga mu mwaka w'2018. Icyo gihe amahanga yanenze ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ko budatanga ubwinyagamburiro ku bene gihugu. Perezida Kagame yabasubije muri aya magambo: muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari, ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite.
nukuvuga ngo nta udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo nako kajagari nta nicyo kakuzanira enewe ntacyo kaguha. Duteguriye inkuru Ijwi ry'Amerika ntiyari yakamenye imibare yose hamwe mu gihugu ku nsengero za kiliziya n'imisigiti bimaze gufungwa. Televiziyo y'igihugu yatangaje ko mu burengerazuba mu minsi 3 hari hamaze gufungwa zigera kuri 950, mu majyepfo 528, mu gihe mu karere ka Musanze konyine mu majyaruguru y'u Rwanda hari hamaze gufungwa zigera ku 185. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. nk'uko byagenze mu matora yo mu myaka yashize, ayo mwaka 2024 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ay'umukuru w'igihugu, nayo yugarijwe n'amahanga ashaka kuyivangamo. Mu nkuru zihariye zisobanura irebana n'aya matora yo muri uyu mwaka, turebere hamwe uyu mwanzuro w'inzego z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thomas Kamilindi. Mu matora yo mu 2016 no mu 2020, Amerika ishinja Uburusiya by'umwihariko ko bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bufashe gutsinda kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump. No muri aya matora yo muri uyu mwaka, Amerika ivuga ko bikiri kwa kundi Uburusiya nanone ni Trump bwahisemo. Amerika isobanura ko ahubwo byafashe indi ntera kubera uruhare ifite ku birebana n'intambara yo muri Ukraine na politiki yayo ku Burusiya muri rusange. Uburusiya bushaka umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wazahagarika gutera Ukraine inkunga za gisirikare. Ikipe yo kwiyamamaza kwa Trump ihakana imyanzuro y'izi nzego, ivuga ko Uburusiya butarimo kugerageza kumufasha. Ku rwego rumwe n'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyira ku murongo wa mbere n'Ubushinwa na Irani. Bose bashaka kugendera cyane cyane ku mutingito wa politiki uturuka ku gitero cy'umuntu warashe Trump ashaka kumwivugana n'iyegura rya Perezida Biden mu matora. Ibi byombi byabaye mu kwezi gushize. Mu gihe Uburusiya bufasha Trump, Ubushinwa bwo ntawe bwatoranyije, buracyashishoza. Naho Irani ishaka kwangiriza Trump, ahubwo iracyafite n'umugambi wo kumwica kugira ngo ihorere General Qasem Soleimani wahoze ari komanda w'umutwe w'ingabo z'intarumikwa za Irani. Trump yategetse ingabo za Amerika kumurasa mu kwezi kwa mbere 2020 ziramwica. Muri rusange, nk'uko ubutasi bwa Amerika bubyemeza, intego nyamukuru y'Uburusiya, Ubushinwa na Irani ni ukuyobya abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba gutora no kubateshamo icyizere muri demokarasi yabo. Buri kimwe muri ibi bihugu bitatu kibikora ku giti cyacyo cyangwa gifatanyije icyarimwe na biriya bindi bibiri, cyangwa se nanone n'abandi bo hirya nka Koreya ya ruguru na Cuba. Abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko abanzi ba Amerika badakwiye gukeka ko ibiba muri politiki yayo byaba ari ikimenyetso cy'intege nke. Matthew Miller, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yabishimangiye mu kiganiro n'abanyamakuru. Uretse abadiplomate n'abasirikare bavuga ko bahora baryamiye amajanja, Minisitiri w'Ingabo za Amerika Lloyd Austin nawe yabivuze mu kindi kiganiro n'abanyamakuru. Mu mabwiriza yashyizeho umukono, Perezida Joe Biden yategetse inzego z'umutekano kurikanura cyane kurushaho, by'umwihariko kugera ku matora ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Nyamirambo, ikipe ya Rayon Sport yakoze ibirori byo kumurika abakinnyi bayo. Muri uwo muhango, ikipe yambara imyenda y'ubururu n'umweru yahuye n'ikipe ya Azamu FC muri Tanzania. Uyu mukino warangiye Azamu FC itsinze Rayon Sport igitego 1-0. Ibi byatumye ibyishimo by'abakunzi ba Rayon Sport bigarukira mu gice hagati, kuko yari yongeye gutakaza umukino ngaruka mwaka ku munsi w'igikundiro. Bamwe mu bafana b'iyi kipe ariko bavuga ko bafite abakinnyi beza batanga icyizere cyo kuzitwara neza muri mwaka w'amarushanwa uri hafi gutangira. Iyi match ya Azamu twipimye ku ikipe ikomeye, ntabwo tubabaye kuko Azamu ni ikipe yagaragaje ko ikomeye, nubwo habaye amakosa bakadukosora bakadutsira igitego kimwe, ariko babonye ko Rayon Sport ifite imbaraga, ifite imyuka, ifite n'umutoza mwiza. Nukuvuga ngo Azamu ni ikipe nkuru, ni ikipe ikomeye, ni ikipe yiteguye, ni ikipe imenyeranye. Nukuvuga ngo natwe twipinye ku ikipe ikomeye, nukuvuga ngo tugarute bace bakayisubiramo ari match atari match ya amikari,
twakitwara neza kandi twayikuraho amanota. Umwataka arahari baramutuzaniye w'umunyagabo, mwaramubonye arahari, ari kuri benshi, azaza mu kibuga hano muzamubona. Mu gihe Rayon Sport yatsindirwaga iwayo mu rugo kuri Rayon Day, mukeba wayo APR FC nawe yari arimo guhabwa isomo rya ruhago i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni muri gahunda y'umunsi witwa Simba Day, aho ikipe ya Simba Sports Club yerekana ku mugaragaro abakinnyi izifashisha. Umukino wabereye kuri stade yitiriwe Benjamin Mkapa, ikipe ya Simba Sports Club yasuzuguye APR FC yitsinda ibitego 2-0 inayirusha ku buryo bugaragara. APR FC nyuma yo gutakaza uyu mukino wo kwipima wayihuje na Simba Sports Club kwa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye izahura n'ikipe ya Police FC mu mukino wo guhatanira igikombe kiruta ibindi mu Rwanda Super Coupe. Nyuma yaho iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda izahita yongera gufata urugendo ruyerekeza Dar es Salaam muri Tanzania. Izaba igiye gukina n'ikipe ya Azamu FC mu mukino ubanza w'amajonjora y'ibanze mu guhatanira igikombe cya Afurika gihuza amakipe yabaye mbere wayo. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore ikomeje imyiteguro yo guseruka mu majonjora y'ibanze y'igikombe cy'isi. Nyuma y'ibyumweru bitatu mu mwiherero i Kigali, iyi kipe igiye kwerekeza muri Mali aho igomba gukina imikino ibiri ya gicuti yo kwipima. Izahaguruka i Kigali ejo bundi kwa gatatu, ikazamara iminsi 6 i Bamako muri Mali. Imikino yo gushakisha itike y'igikombe cy'isi cya basketball mu bagore izabera muri Beka Arena i Remera kuva ku itariki ya 19 kugeza ku 25 muri uku kwezi kwa munani. Igikombe cy'isi nyirizina kizakinirwa mu mujyi wa Berlin mu Budage mu mwaka wa 2026. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi. Desire Hatungimana. Kuri no w'Imana ku kibuga Ingoma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega hari hakubise harazima. Abakunzi ba Musongati na Vitaro bari bahahuriye ari benshi kugira birabira urukino rwa gicuti hagati y'iyo migwi ikunzwe cyane. Iyo migwi icihuriye ko muri urwo rukino nuko yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'u Burundi rizotangura mu ndwi zibiri, ariko Vitaro yoyo ikabivanga no gutegura inkino za Afrika. Inyuma y'inkino zibiri Vitaro imaze gukina igatsindwa rumwe igatsinda urundi, Paris Sahabo amenyereza uwo mugwi amenyesha ko hakiri byinshi byo gukosora. Yizera ariko ko iminsi basigaranye izobafasha kwitegura bihagije. Nibaza ari match amikara ari ku ntango ko ari ikintu ciza, ari ikintu twashoboye gushima kuko n'abakinyi batamenyeranye, harimo bashasha, harimo abahora ngaha. Uravye ku minsi tumaze nibaza ko ari ikintu novuga ngo ni 60% ni vyiza ndashima. Mu rukino bazotana mu mitwe na Young Africans yo muri Tanzania ku igenekerezo rya 16 za kuno kwezi mu nkino za Afrika zibuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Sahabo natadurira ko birumvikana ko yiteza akazi katoroshe. Biragoye kuvuga uko naronse umwanya muke wo kwitegura, ariko tuzogerageza, tuzokora, tuzogenda gukina. Umupira ni umwe, umupira ni wa wundi, tuzokina ibishoboka. Turonse itsinzi nibaza ko azobara amahirwe meza, mugabo nibaza ko atari urukino ruzoba rworoshe kuko Yanga n'umugwi ukomeye cyane muri kano karere, n'umugwi nibaza ko tutaronse umwanya ukwiye kwitegura, mugabo tuzokora ibishoboka turabe yuko twashobora kurengana. Abakunzi ba Vitaro bobo icizere ni cyose. Theodore Nahimana icegera curongoye abakunzi ba Vitaro mu Burundi ati Vitaro ni izina rikomeye muri Afrika, ngo nta mugwi ubatera ubwoba. Biteguye kuzofata mu mugongo umugwi wabo gushika intsinzi ibonetse. Intumbero yacu rero si gukina na Young Africa gusa, oya, ahubwo intumbero no kuyitsinda. Bakabona yuko muri Vitaro Football Club bigishoboka ngaha mu Burundi. Vitaro bakabona ko igifise inguvu ikomeye ishoboye gukina kandi gatsinda. Twebwe rero twizeye yuko tuzokina hanyuma tugatako tugatsinda, so kuzokina gusa, tuzotako dutsinde. Mu mugwi wa Rukinzo uzokina inkino z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo bamenyesha ko nabo nyene imyitegurire kiragenda neza. Mibura Bubakar avuga ko kugeza ubu bafise icizere kiri ku rugero rwa 50% cyo gusezerera Hosit Sport Club yo muri Somalia. Mibura ati biragoye kwizeza abantu 100% intsinzi atamakuru ahagije ufise ku mugwi muzokina. Match twaze gukina zo kwipima, ndabona ko mengo ekipe Simbi bariko baramenyerana bameze neza, ariko icafise ikibazo kimwe kuko ntituzi neza irya ekipe tuzohura yo muri Somalia ukuntu bakina, kuko naragerageje kuraba video zabo, ariko amakuru mfise nuko boba barahinduye groupe yabo muri aka kanya, boba barangiyemwo abandi bantu. Rero abo biragoye guca mvuga ngo tuzobigenza gute kuko sindabona match zabo. N'iyindi migwi irabandanya kwitegurira ihiganwa ry'u Burundi. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Olympic Star yirahiye Flambeau du Centre y'Igitega mu kwitsinda ibitsindo 3-0.
Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naho tuyasoreje. Mbashimire mwese ko mwahisemo radiyo Ijwi ry'Amerika, mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ku bwanjye rero n'abagenzi banjye twari dufatanyije